iyo rero umuntu agwa quelque chose wama uba uri munsi yiwe wamukora ibyo uwo muntu agutumye sibyo Pacifique ntiyiteze guhinduka ahubwo Pacifique yiteguriye kwama azimiza abantu rero kubona nyine icubiro yaramuvuze byamuhaye power abona kumengo n'umuntu arenze nagiye mbona ahantu kumbuga hatandukanye bashobora kumwataka cyane gose baramwataka babona ko nivyo yagize ari nk'ibinyoma reka ndakureka ahantu gituma Pacifique ari umuntu aciriritse cyane kandi umuntu w'umunyabwoba. Yes, nkundira kandi tubaramutse mwebwe mwese mudukurikirana muri komande zine zise turabahaye mwaramutse namwiriwe biravana umwe wese naho aherereye. My name is Ram Promoter. Nibaze ko umaze gukora subscribe utarakora subscribe, like, share, comment no bandanye bikora kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Ghost Day is another day, another blessing, another beautiful day. Nibaze ko wagize umunsi mwiza, nibaze ko wagize uguhezagirwa cyane. Turi kwigenegerezo rya 21 ukwezi n'ukwicumi mu 2025. Unawo munsi uhambaye ku gihugu cyacu cy'u Burundi kubera ko niwo munsi incungu ya demokrasi yashoboye kugandagurwa n'abansi b'igihugu. So turahojeje kandi abarundi bose muri rusange turahojeje umuryango wa nyakwigendera President Melchior Ndadaye. President Melchior Ndadaye ndabibutsa ko ari mu president yarahije gutogwa yitorerwa n'abene gihugu. Abansi b'igihugu no kuvuga baca baramuga ndagura no kuvuga dusubiye kwitorera inyuma ya President Melchior Ndadaye dusubiye kwitorera abarundi basubiye kwitorera umupresident wabo mu 2005. Murumva ko twari tumaze imyaka myinshi imagine kuva 1993 tugasubira kwitorera umupresident kugera muri 2025 no kuvuga imyaka 12 ya souffrance. Mimyaka 12 yaranzwe amagume guhunga bamwe baricwa abandi baragirirwa nabi. So ariko kugeze isaha turajya tukaryama ibintu byo gushima amahoro n'umutekano ni wose cyo ni kintu cyera mvuga ni kintu cyo gushima cyane gose kuko ahari amahoro umuhoro uramwa kuvuga ntushira gutera imbere ata amahoro n'umutekano ufise iwawe. So reka rero tubishime cyane ego hama twamamaze ni muri Unaskoki azi ko tudashobora gukora nga tutamamaje ni muri Unaskoki nishiramwe ryagiye kugira ngo ririme igiterwa cy'ikibonobono barahamagara barundi bose kukirima cyane gose ababishoboye batabishoboye nabo murashobora kurima ibiti bingahe ibiti bitatu gusa abo ni bamwe bantaho nikora bashobora kurima ibiti bitatu gusa barahamagarira abanyamitahe gutwarayo imitahe muri Unaskoki kugira ngo babe abanyamuryango maze kuba umunyamuryango muri Unaskoki ubufise amahirwe menshi yo kuronka akazi mesherezami mugiba kubonyemo ubutwari canke ubushobozi ndabivuga kuko ndabifitiye intahe nzi abamaze kukaronka. So nawe rero ushobora kugenda ukabikora kugira ngo ube umwe mu muryango wa Unaskoki kugira ngo dushobore kugwanya inzara dushike mu mbona kazoza twese turi hamwe tumeze neza cyane. So ni kumugwa building company ni societe shasha je kubakira amazu ushobora kutwitura tukaguza n'aba engineer bakakwereka amaplan mu gihe ubu ufise ubushobozi bwo kubaka iyo nzu yawe karibu cyane tuguza n'aba engineer babishoboye bakubakire inzu igezweho cyane. Ibyo rero ubikeneye witura kumugwa building company. So uramutse rero ipoint yanje shatse kuvuga ni kumugabo Pacifique ariko aragerageza guhangara nyene icubahiro umukuru w'igihugu. Ni ibintu jewe nakiriye ubwanje answa nakiriye navyakiriye nabi mbonye post yakoze ayishira ku mugaragaro ayishira ku mbuga ziwe. Je sinabikunze kubera ko burya umukuru w'igihugu nurundi gwego. Umukuru w'igihugu si umuntu wo gutamunda suko nyene my friend. Mesherizami umukuru w'igihugu nikindi kintu. So reka rero tushimira abantu bose mugwa mukora subscribe ku rubuga mu bandanye mubikora je namanda bashima bujye muri abantu bicubahiro cyane gose. So reka twinjire mu kiganiro nyezina kubera ki Pacifique yashoboye kwifatira mu gahanga kadavyita uko nyene umukuru w'igihugu cacu ciza cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Twarabonye aka video ariko aragerageza gukebura abarundi
batomera nka Pacifique Ninahazwe kubera ko Pacifique Ninahazwe ari umwe mu maposti yugiye kuyaraba je no bivuga nkanabishimangira amaposti ya Pacifique na maposti asambura. Ukeneye kumenya impamvu na maposti asambura no kuvuga iki na maposti agira ari kuri kote imwe. Nta maposti yigira avuga ibyiza. Ibi ndabivuga ndabishimangira kuko ni mugende ku mbuga za Pacifique nimwabona ahantu ari karakeza leta yacu canke keza umukuru w'igihugu ko kwibi bintu ari karakora byinza habo nta na hamwe uzopfa unabibonye. So kubera kinone Pacifique inyuma yuko president muvuze umenga yaciyazana umushuhira arashuha cyane gushika naho aca afata icubahiro cha president wacu abona ko n'icubahiro ciwe byo bari cyo kimwe. Aho yaciye kuvuga nti atunganye inama rukokoma izobera ku radio ngo amuvuguruze ku byo yavuze ngo imbere y'abarundi ngo natabikora ngo bizokumvikana ko ibyo president ashikirije bwo ari binyoma. Mbona kuvuga Pacifique ninde? Pacifique n'umuntu akorera ku mbuga nguruka. Musaza Pacifique ni nkajewe. N'umuntu akorera ku mbuga nguruka na bumenyi. Urumva? Kuko Pacifique amashuri afise niyo twese dufise. Pacifique si umuntu hatari. Pacifique avuga ngo atwara ngo ikintu ngitwa Focode, ico kintu Focode nakiravye ntuzuramenya na biro yacu. Urumva ni ikintu kiri mu majambo kiri ngaho. Umva Pacifique musaza ngameze nk'umuntu w'umuteka mitwe. Muteka mitwe ni washobora gukora ikintu. Ico kintu kabura na adresse yacu. Urumva? No kuvuga iki rero Pacifique n'umuntu asanzwe n'umuntu akorera ku mbuga nguruka na bumenyi. Abantu bakorera ku mbuga nguruka na bumenyi nyene icubahiro abafise kuko arabikurikirana ababazi. Urumva abavuga ibyiza abavuga bibi bose arabazi. Rero gukebura abantu akamansioninga izina giwawe akarimansioninga ntibisiguye ko urenze uhambaye ahubwo yakunenze yagaye ibintu wewe ukora. Ubundi nk'umuntu w'incabwenge Pacifique yari kuca yirimbura kavuga ati kubera iki nyene icubahiro amvuze kano majambo ubwo sino bandabikora nabi. Mugabo rero ni bimwe namamvuga iyo uri kurakoreshwa biba bigoye ko wihanura kubera ko umuntu agukoresha mu gihe aguha quelque chose. Sivyo? Iyo rero umuntu aguha quelque chose wama uba uri munsi yiwe wamukora ibyo uwo muntu agutumye. Sivyo? Pacifique ntiyiteze guhinduka ahubwo Pacifique yiteguriye kwama azimiza abantu. Rero kubona nyine icubiro yaramuvuze byamuhaye power abona ko mengo n'umuntu arenze. Nagiye mbona ahantu kumbuga hatandukanye bashobora kumwataka cyane gose baramwataka babona ko nivyo yagize ari nk'ibinyoma. Reka ndakureka ahantu gituma Pacifique ari umuntu aciriritse cyane. Umuntu aciriritse cyane kandi umuntu w'umunyabwoba. Pacifique n'umuntu w'umunyabwoba ati gute? Pacifique abantu bahora bakomanta amaposti yiwe barashobora kubitubwira. Pacifique iyo ugerageje no gukomanta icyumbiro cawe directement acatera ku bloka. Iyo utari muri sanse yiwe acatera ku bloka kuko arazi neza ko ivyo akora atari mukuri. Arazi neza ko ivyo ashikiriza aba ari binyoma byinshi. Na niyo mpamvu abona wo mubangamira mu ivyo binyoma vyiwe acagira gute aca akora ikirere abona wo mubangamira mu ivyo binyoma vyiwe icakora aca kwegeza inyuma kugira ngo utagira influence ku bandi ngo umwicire igiki ikinyoma ciwe. Bo jeje ngaha kugira ngo nkibura abarundi bene wacu. Abarundi bene wacu iki ni gihe cyo kumenya iyo twavuye niyo turiko turaja. Iki ni gihe cyo kudazokurikira ba Pacifique kubera ko ba Pacifique ni gihe kirekire babaye abagabo mbwa bagiye barakorera ku nyungu z'abanyamahanga kuko je suis Pacifique nakora ku nyungu ziwe. Pacifique akora ku nyungu z'abanyamahanga. Niyo mpamvu ubona cyagenda hajya kandika akagumura abantu muri buki by'abaye 2015 gatwibukanye gatonya. Nzi neza ko ari imiryango kenshi nzi neza ko ari imiryango myinshi gushika nisa
yabuze ababo bitumwe na Pacifique mugasi nibaza ko Pacifique hari umuntu wiwe yigeza abura muri 2015 abantu rero baza badomeka abantu baza kudusubiza inyuma turakwiye kubegeza inyuma ndiko mvuga no majambo nk'umupatriote nk'umuntu akunda igihugu nta muntu n'umwe yantumye kuvuga no majambo nije nayitumye kuko nzi message iza kugera ku bantu atari bakenya even aho baba babiri gusa nta kibazo ariko mukwiye gufata ino message ndabahaye iki gihugu nta muntu azo kukitwubakira atari twebwe nyene kuko kino gihugu nabasogokuru kino gihugu hari abantu bakiviriye amaraso wewe wavutse atana bahari kino gihugu hari abantu bakiviriye amaraso kugira kibeho that is why tudakwiye kucanjanjwako sivyo ntidukwiye kucanjanjwako ntimuzogira ivyiyumviro nk'aba Pacifique bene wacu no bajya n'abantu bamaze guta umurongo bajya n'abantu bariko barakoreshwa ku nyungu zabo Imana ishime haje ino rezo sosio kuko ino rezo sosio ikiratuma abantu benshi bahumuka ikiratuma abantu benshi babonye bariko baraja tumaze gukora ibiganiro byinshi bya Pacifique sinza kuvuga ibintu byinshi kubera ko tumaze gukora byinshi murabizi twamuvuze ko byinshi niki tuje kuvuga ko message yatanze irimo n'ubugugu bwinshi na depression nyinshi cyane frere je ntushobora kumbwira ukuntu abantu mwese mundukurikirana ntushobora kumbwira ukuntu ushobora kwandika ibintu nkabijya ku mukuru w'igihugu frere umukuru w'igihugu atwara miliyoni 10 na zingahe z'abarundi ukandika ibintu nkabijya sinzi uba wiyumvira gute udafise depression canke ihungabana mu mutwe kuko tubwizanye ukuri Pacifique n'umuntu ashatse kino gihugu kuva kera mugagomba saza atanagitwaye agomba saza atanubunyamba kumi urumva rero no kuvuga iki uri kurabiraba Pacifique n'umuntu ariko akora akazi kuberesha bako kwiheba kubera ko ashobora kuba yarafise promesse ve ku bantu akorera ariko ntizokwigera iba kubera ko ubutegetsi buva ku Mana kugira wizegwe n'abantu miliyoni 10 na zingahe bagushira imbere Pacifique ugira kanga wewe usanga ni nimere yawe anashima mu barundi rero wowe umuntu muto cyane gose ahubwo urakwiye gusaba imbabazi ijya message wanditse kubera ko wahangaye uri igiti giturigwa niyo mpamvu ubona twebwe abana b'u Burundi tuko turavuga ukwiye guhigana na twebwe wewe uri kuri niveau ya twebwe abatwebwe sivyo nabonye ipost ya Semavumba avuga ko yanakunaniye urumva uri ku niveau ya Semavumba urumva niveau ya batwebwe ingo tuvugana na twebwe duhangara no gushuta bloka probleme yawe no gushuta bloka kandi turi muri demokrasi we demokrasi bisigura ko utayikunda sivyo hari bihi president Jambo yavuze harabagwaye kwashi wowe kurafungura ese warabumviye ikigongo cyo gihe waranditse nagake gatonya navuga ati bino bintu basi kutarakurana ikiganiro uvuga ati bujya ibyabaye kera turavyicuza pe hari abantu bari bararenganijwe uri umuntu wikika muri faiblesse z'igihugu kugira ngo ibyaze nk'umusaruro ariko uri mu bambere bandika makete basabira ibibaga u Burundi nabo barundi wiri guravuga ngo uravugira uri mu batuma bagira souffrance so sinibaza so kwari gutera ibyatsi ibintu wavuze twe nk'abarundi sinzi twarabiteye ibyatsi sivyo twarabiteye ibyatsi kandi ujya n'umuvumo kubera ko kuyisa havuye Imana yisi yari mwisi n'ijuru ni nicubahiro mu kigihugu cy'umwami ni Imana uvyanka wavyemera so nico rero nagomba nkebure juste ntange message ku barundi bamenye ko ikigihugu ari cacu tukibungabunge abantu nk'aba Pacifique kujya president bivuze tukwiye kubirinda meshereza tukwiye kubirinda twubaka igihugu cacu turikanye nabo bantu batuveteza abona katubashimire cyane bariko baradukurikirana utarakora subscribe nabikore kugira ngo tugumwe tugira umuryango wagutse cyane kuri urubuga hama tugumwe tubaha ama update tongera tunashimira abantu badutera intege ni byicubahiro kubona mudukurikirana bigeze aha turabakunda cyane mubandanye mudusupportinga dushimira cyane abantu bose
dukurikirana bari mu Burundi hanze y'u Burundi ndabona abana kre hariya abana kre bampima ari Etats-Unis ari abantu ba Kenya benshi cyane bari ba Fleuri ari ba ariko ba Fefe ni benshi cyane turabakunda cyane mubandanye mu supportinga mudukurikirana kugira ngo ibintu bigende neza cyane